Kucivugo umuganga kazoza kacu ibitaro kiravyifatanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abaganga ku ncuro igira kane kuri ivyo bitaro. Uwo munsi ukaba uhimbazwa kw'igenekerezo rya 12 Rusama uko umwaka utashe. Ivyo birori bikaba vyatangujwe n'igikorwa co gupima ku buntu ibiro, indwara y'igisukari hamwe n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso mu nyubakwa z'ivyo bitaro. Umuganga asanzwe akora kuri ivyo bitaro amenyesha ko intambamyi bahura mu mwuga bataziha agaciro kuko umwuga wo kuvura ari umuhamagaro wabo. Uyu munsi twawakiranye iceza cane kuko n'umunsi utwereka yuko dufite agaciro ku isi yose, ibikorwa dukora bizwi biboneka kandi byishimirwa na benshi. Urinze buri munsi uhabwa agaciro ku isi, ni ukuvuga yuko natwe biradutera intege cane, vyerekana yuko umwuga dukora n'ibikorwa dukora hariho akamaro bifise naho bigera. Intambamyi zishobora gutuma twihangana kubera ko kenshi uyu mwuga intambamyi duhura nazo ntitwoziha agaciro bivanye nuko ari umuhamagaro umuntu aba afise. Duha agaciro umuhamagaro tuba dufise n'intumbero yacu, ntiduha agaciro intambamyi tuba duhura nazo cane mu kazi. Intambamyi hanini je ku bwanje, intambamyi mbona duhura nazo ni nko mu gihe uhuye ni uko urakora akazi ukitanga uburyo bwose bwashoboka, ukaca usanga ico wari kuraharanira ntikigenze neza, umurwayi ntibikunze ko murokora ubuzima. Nk'iyo kuri twebwe tubona ko ari intambamyi mu mwuga wacu, ariko kubera ko Imana ari irema ntidushobora kubiha agaciro cane. Twebwe abatwitura ico tubemerera nuko malgré intambamyi tuba duhura nazo mu mwuga wacu ntitwigera dutakaranga, ntitwigera duta ico twiyemeje kuko n'umuhamagaro dufise. Umurwayi turazi yuko urokoye amagara y'umuntu ari ikintu gikomeye cane, kandi intambamyi bufise ntizotuma uta akaranga. Turafise ivyo twize vyitwa deontologie médicale mu rurimi rw'ikinyamahanga, ni ukuvuga hariho akarangamutima k'umuganga. Ako karangamutima rero gatuma adashobora gufata ibibazo vyiwe afise ngo abicange n'ivy'akazi. Bisigura yuko agaciro k'umwuga wiwe umurwayi ntashobora kuba victime y'ibibazo muganga bafise. Userukira igisata c'abaganga avuga ko ari umunsi ubafasha kwiyibutsa ico bari ndetse n'ico bahamagarirwa gukora, akanasaba leta gushiraho amategeko abagenga. Ku ncuro ya kane duhimbaza uwo munsi mpuzamakungu, twifatanya n'abandi mu guhimbaza uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe aba-infirmier. Rero turahimbawe, dufise akanyamuneza kadasanzwe kuko bidufasha, n'umunsi udufasha kumenya kwiyibutsa ico turi, ico duhamagariwe mu mwuga wacu, mbere bikanadufasha kwirimbura. Muri uko kwirimbura bikadufasha no guca dutegura kazoza kajanye n'umwuga wacu. Abatwitura nk'abagwayi ico tubasaba kubandanya batwizera na cane bagaha agaciro uyu mwuga wacu. Twebwe aho turi ntaco tudakora kugira ngo tubashikire ku nyota, kugira ngo tubafashe mu bibazo baba bafise. Nabo tubasaba kubandanya batwizera, hanyuma ugize ikibazo akatwitura kugira ngo tubafashe. Intambamyi nyamukuru usanga zihari nizijanye n'ingene ico gisata gisanzwe gitunganije, kuko nk'ubu novuga yuko ata mategeko mu vy'ukuri ku rwego rw'igihugu yoba agenga aba-infirmier, ivyo twokwita ordre des infirmiers. Iyo ntayihari rero, yatayihari ni intambamyi kuko urumva biratuma tutisanzura canke biratuma habaho intambamyi zimwe mu bijanye no gutunganya uwo mwuga, kano kazi kacu. Leta umuvyeyi wa twese yaramaze mbere no kuvuga no gutangura ico gikorwa co gushiraho ayo mategeko ajanye n'imyuga itandukanye. Natwe bwere ntibatwibagiye, na kano kanya ndetse ndonse ko kugira ngo ndayikeze kuko hariho intambwe bariko barashikako mu bijanye no gutunganya amategeko. Turizera yuko uyu munsi canke ejo bizokunda, amategeko akaba yamaze kuhaba. Muganga Habyarimana Canesius ajejwe igisata c'ubuganga asaba ababitura kuguma basuzuma amagara yabo kugira ngo bikingire. Abatwitura twobemerera yuko twebwe twahagurutse kugira ngo tubafashe
vy'akarorero. Hanyuma twebwe nk'uko mwabonye ari byo bikorwa twahereyeko, turasaba cyane yuko umuntu atoza kwivuza ari uko ashitse ku musego, mbere ahubwo akaguma asuzuma amagara yiwe kugira ngo iyo ngwara tuyizitire itararenga impinga. Tukabasaba rero ko kwitura amavuriro kugira ngo abavyigiye baze barabagira inama kugira ngo izo ngwara tuze turazifata hakiri hafi. Intambamyi ziriho muri uwo mwuga w'ubuvuzi nyinshi. Ubwa mbere murazi ko amagara y'abantu ni ikintu kitoroshe. Intambamyi ya mbere ni y'ubumenyi, kugira abantu bafite ubumenyi bukwiye kugira bashobore gutahura indwara z'abantu. Intambamyi ya kabiri ikaba iy'ibikoresho. Murazi bisaba ibikoresho bikomeye. Ahanini intambamyi zibiri novuga ko ari nyamukuru nizo. Ico dusaba leta nuko mwene ivyo bikoresho biba ari ntabanduka, yoza irorohereza kugira bishobore gushika muri iki gihugu cacu. Aha novuga kuko n'ibikoresho bigurwa hanze bikagurwa amafaranga menshi, ntabijya vy'amakori bashoboye kuza barabikura ko vyofasha kugira ngo bishikire ababikeneye. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abaganga ukaba uhurirana n'isabukuru y'amavuka ya Florence Nightingale, afatwa nk'umuvunyi wabo yatanguje uwo mwuga akawuha intumbero mu bijanye n'ubuhinga.